kiganiro cerekeye ingene amatora yabaye mu myaka 60 abashizwe imbere baciye bagandagurwa. Twahereye kuri Rwagasore umuganwa, umwana wa Mwambutsa Banyicenge yagwaniye kwikukira, ataronse amahirwe yo kuronka umwanya wo kurokora ibirori byo kwikukira. Yaciye agandagurwa itariki 13 kwezi kw'icumi mu 1961. Amatora yabaye hari abanyamahanga kubera babona ko hari ibyane ziri muri politike. Mu Burundi ico gihe havugwa abifuza kwikukira n'abandi bavuga bati ntiharagera. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU risharungika abahinga baza guhagararira ayo matora. Haje abantu batatu, umwe wo muri Irani Rehma, uwundi aturuka muri Togo Gasu, uwundi aturuka muri Haiti Dorsainville. Abo bantu bakoze akazi kadasanzwe kugira amatora ashoboke. Mu bibazo mwabajije no mu kiganiro nashikirije naberetse ko habaye amatora yo 1965 aho abatowe benshi bari Abahutu, haba mu nama nshingamateka, haba mu nama nkenguzamateka, kandi bari mu mboneza za mbere z'umugambwe w'Iprona. Mwabonye ko mu 1965 nka bose bishwe kubera havuzwe ikibazo cyo gutembagaza ubutegetsi. Umwami agahunga, umushikirangoma wa mbere agakomereka kwivuza mu Bubiligi, igihugu cagisubira mu minwe ya kapitene Michel Gicombero yarashinzwe igisoda. Hanyuma mwibuke ko warashinzwe ikijandarume yitwa komanda Antoine Serukwavu, urashinzwe ubutungane ico gihe mbere yuko bihinduka yari Joseph Bukera, uwo yasubiriwe n'umugabo muzi avuga cane mu kahise ku Burundi yitwa Artemon Sibananiye mu gisata c'ubutungane. Abo bantu rero bishwe mu myaka ya 1965 cane mu kw'icumi, bavuze yuko hagira habe itembagazwa y'ubutegetsi. Bahereye ku batowe bose b'Abahutu bo mu ntara zose, bahereye ku biro by'inama nshingamateka, ku biro by'inama nkenguzamateka, hanyuma barabagandagura. Baja mu basirikare b'Abahutu, bajandari b'Abahutu, baraja mu bakozi ba leta batari bake mu gihugu cose, barabagandagura. Iyo ni isanamu y'ibyo nashikirije mu majambo make. Ibibazo byanyu rero ni ibi: mbega ibi by'amatora byama bitugora, hari ibimenyetso byerekana ko atazogenda neza. Nk'ayo 1961 byarabonetse, nabivuze mu Gifaransa, ariko mu Kirundi novuga nti hari amacakubiri y'abanyapolitiki bagusanga begukira canke bayoboka ivyiyumviro by'abakapitaliste, abandi begukira canke bayoboka ivyiyumviro by'abasosialiste. Mu Kirundi canke mu Burundi bavyita abayoboka umugwi wa Casablanca, abayoboka umugwi wa Monrovia. Abo rero ntibumvikana, nk'uko habaye abifuza kwikukira n'ingoga n'abandi bavuga bati ntiharagera. Ibibazo byanyu birasubira bikagaruka ku kibazo: mbega ibi byabaye dushikiriza nko 1965-1961 uku kuri gusohoka kurashobora gufasha abarongoye igihugu ubu gushira imbere gutwara neza no kubahana mu bya politiki, muri twita tolerance politique. Twebwe nk'umugwi twishura ego
kuba utamenya ibyabaye ntumenye ibyo ukosora byagoye abandi. Uwifuza kumenya ingene twise ubwicanyi bwo mu 1965 bwahitanye abahutu benshi mu gihugu, abasoda, abajandarume, abadepite, abasenateri, abakozi ba leta, twavuze tuti ico cegeranyo twaragishikirije n'amashinga amateka n'akenguzamateka, nimurindire tuzogishikirize abatowe n'abenegihugu. Rwagasore yaragandaguwe, hari ibitabo byinshi bimaze kwandikwa n'ababirigi byerekana ababifisemo bose uruhara, baba Barundi, b'abanyamahanga. Iyo abanyamahanga igihugu kiritunganya kikarondera igihe ciza co kubiganira, nabo bose boba bafise uruhara mu kugandagura umuganwa Rudoviko Rwagasore. Hari ibindi bibazo nka bibiri no kwishura muri bikenewe. Ababona ibikorwa bya CVR uyu mugwi bibatera ubwoba, bamwe mbere bakavuga bati ubwo CVR nikorera umugwi w'ubwoko umwe. Ikibazo ni cyiza kukibaza, ariko ndacishure ntomora. CVR igizwe n'abahutu n'abatutsi n'abatwa. CVR yatora abashinga amateka bakenguza amateka harimo abahutu n'abatutsi n'abatwa. Twatowe kugira ngo dukorere abarundi bose atanumwe dukuyemo. Ikigoye abarundi nakivuze nuko utangiye gukora ku 65 harabiyumvira yuko ucubayo n'ingoga ugasimbira ku 88 ugasimbira ku 93 utaraheza ivya mbere. Utangiye 72 ukavuga ababikoze n'ababikorewe, haravuga bati muratevye kubera hasohotse ukuri kubishe kumva. Ibyo rero by'ukuri kubishe kumva mwebwe n'abamenyesha amakuru ndabasavye mu byumve, kujya kuri dusohora kurateye ubwoba, kuraremereye cyane ababikoze bakiriho, kuraremereye cyane abana b'ababikoze batari bazi ko ababyeyi babo bavugwa muri ubwo bwicanyi. Kubera biremereye, kubera n'ukuri, kubera n'ikintu badusutumye gukora, ni twumve abo biremereye, tubaho umwanya wo kubyumva kugira ngo tumenye ko uko kuri ariko kuzokiza igihugu. Ikibazo ca nyuma no kwishura, mbega muri iyo myaka y'ubwicanyi muhejeje gushikiriza 61 65 hari abatutsi bagandaguwe, twaberetse amasanamu twita diapo. Mwabonye ko imboneza za mbere z'abahutu zagiye kurwanira kwikukira ko Burundi hanze ari bo bagandaguwe. Bagenzi babo mwabonye n'amazina, mwabonye ko babayeho, byerekana yuko ubwicanyi bwarondera butarondera abandi. Uwabuteguye yarazi umugambi ariko arategura. Iga 65 urongoye inama nshingamateka yaragandaguwe, ikigera ciyo ca mbere yaragandaguwe, icambere cyo ca kabiri yaragandaguwe. Mu nama nkenguzamateka byagenze gutyo, bahejeje abo bacaja kuba depute b'abahutu, kuba depute b'abatutsi b'abahutu n'abasenateri b'abahutu, barabagandagura. Haca haba n'ubwicanyi uri abakozi ba leta mu gihugu. Umunsi hageze kubyita izina, ubwo ruhusha turuhawe inama nshingamateka n'akenguzamateka, tuzobabwira dusubira amategeko y'igihugu n'mpuzamakungu ingene twavyise. Ikibazo ca nyuma, mbega babitegura barondera iki? Abategura ubwicanyi barondera iki? Iki kibazo sinagitebako, ariko nababwire nti mu 65 mu kwezi kw'icumi
bavuga ko bashatse gutembagaza umwami Mwambutsa. Shaka mutahane inkuru ikomeye uzokorera ko mwumve ko umwami Mwambutsa yaciye ahunga kandi yahungishijwe n'abaje kwitwa ko bamutabaye, bamucisha muri Kongo, aja i Buraya kwiyegezayo, guhungirayo. Umushikirangoma wa mbere biha Umugani Leopold yarakomeretse, nawe aja kwivuza mu Bubiligi. Murumva ko igihugu cyasigaye kidafise umwami akiramuswa, kidafise umushikirangoma wa mbere. Abasigaranye igihugu bitwa Kapitene Michel Gicombero na Sibanani ya Rutemo. Kapitene Gicombero ashinzwe igisoda, Sibanani ya Rutemo ashinzwe ubucamanza, ubutungane. Ivyakurikiye murabizi, baciye babwira umuhungu wa Mwambutsa Karoli Nizeye ati ubwo ntiwokura so wawe ko tutamubona mu gihugu. Arabikora, haciye amezi 4 n'iminsi 20 asimbira hakurya muri Kongo. Uwo munsi ntiyagarutse, haciye havuka Repubulika ya mbere irongowe na Kapitene Michel Gicombero. Tugejeje ngaho birakwiye kumva ko umugambi wateguwe wo gukura ubwami n'uwo kwigizayo abo batifuza ko bo twari igihugu bari kumwe. Ariko akanyuma Abatutsi barapfuye mu 1965. Ego harabapfuye bishwe cane muri Muramvya, ahantu bita Busangana, imitumba yitwa Rusha. Twarakoreye umwaka uheze turaronka n'amazina y'Abatutsi bishwe n'Abahutu kubera abategetsi babo bari bizigiye bamaze kumva bapfuye. Haraba n'umugurugumestre wa kera yitwa Mathias arabagumura, hanyuma Abahutu barica Abatutsi, n'inzu zabo baraziturira. Abasoda baca baraduga baza kwica Abahutu. Abatutsi bahurira mu kibira guhungirayo, bavuye mu mutumba umwe, mu mitumba imwe, hanyuma bafata ingingo yo gutahira rimwe. I Muramvya, Bugarama, Busangana, Rusha harabaye ubwicanyi bwahitanye Abatutsi mu 1965. Mbere twaragize Imana umwaka uheze, hari umusenyeri Katolika yoza abavyeyi yaje gutanga intahe muri CVR kubera yabuze abavyeyi. Umusenyeri muramuzi yitwa Musenyeri Barege Sabe. Murakoze. Murakoze cyane. Umwanya